Nitwa Izereneza Dom Peniela nkaba mvuka muri commune Gitega intara ya Gitega. Tusanze ngaha watangije muri Light Awards. Mwumvise kuziga rya Light Awards mwumvise wari mu bihe wamenye gukina bakuriya. Je baje kwishure aho niga muri Université y'Ingozi hama barabitwigisha ukuntu umuntu ashobora kwiteza imbere mu buzima bwiwe hama numva biramfashije baraduha link dushobora gukompleta ku bibazo bariko baratubaza ndakompleta hama mu nyuma ndabona ko nashoboye kuba preselectionné muri demi finale. Ego ubwa Light Awards niki uko gusigurira ukuntu babisiguriye wariko aratwigisha yatubwiye yuko umuntu ashobora ikintu cya mbere umuntu mu buzima ashobora gukora agashika kure amafaranga ariko ari connaissance n'abantu ari umwanya mu majambo make. Maze kuvyumva vya projet yakoje waze yitwa gutemeze kuti dusigurira. Projet yanje niyo guproduiza amavoka tukazanamo amavuta. Gute exemple gato inka muse gusugire neza. Mbatacha kubera nigeze kubaho ndazidandaza ndazifornisa ndi Bujumbura ndazikora ruguru Gitega narabona yuko hari igihe usanga icyo gihe amavoka nko mu kw'icenda mu kw'icumi aba ari menshi cyane narabona ko menshi yononekara niga ukwindi kintu dushobora kuyakuramo gishobora gufasha igihugu cyacu kandi urumva bishitse bikagenda neza no mu bindi bihugu umuntu arashobora kuyarungikamo. Rero cyane ndakora experience muhira mbona birakunze sandarindira rero urumva nyene birabigezaho pour le moment. Ugeje kwa nina kuzi ya presentation ya msengezi kubona isabarenga na cyane ndizeye ko nzoyaronka. Nikiyo kira Light Awards. Light Awards ndayishimiye kukigoro yagize ko narumvise ko yazungurutse ama université yose n'Ingozi turashikirwa rero ndayishimiye kubona yaraje urumva hariho ahandi hantu yakuye umuntu hari ahandi hantu yadukuye iradushikana bivanye n'ivyiyumviro umuntu aba yiyumvira mu mutwe wiwe kandi urumva umaze gushika muri demi finale uba umaze kubona yuko ico ciyumviro cawe gishobora gushikana ahandi hantu. Ego amavuta uzokora nayo kurya nayo kwisiga hanyuma ayo mavuta none afise iyihe dure n'igice neza ko amavuta uzokora ari meza atazogirira n'amagara y'abantu. Amavuta yanje naragize recherche narabonye mu gihe arakora imishatsi kandi no kuyafungura bayarafungura kuko ari nécessaire ku bana bajya bagitangura gufungura basimo no ku bantu bakuze bageze mu myaka ikuze amaselile yabo atuma bahonovelable. Ego Dondo kuzenu bivuga necessaire ku bana mu myaka bavuga kuzinye n'icakora bisi boy projet maze gukora right projet gusiringa kandi office na kusaba kusinga projet ko bamaze kuvuga yuko bamaze gutaha uje gutandukanye ngina kora nuko abantu bahari ese bakora na bebeye cyo cyo kuraba ko yifu berenzi bati oya gusa bari bayimbwiye cyo bimenye gute ko ari favora ba imyaka yonye cyangwa gushaka kugenda kuyisiga bimenye gute ufise ukuntu biteguye bikora cyemeze gute ndafise kubera nize scientifique nkaba narumva cyane ibintu vya chimie naragize izo recherche ndabona yuko bishoboka. Ego ndegera n'abandi bantu b'abashimiste nyene bakomakomeye ndagira recherche nyene ndabona ko biri nécessaire. Akabazo ka nyuma nk'umwigeme abigeme ntabwo ko ari mwe n'iyo igihe gutotorwa muri Light Awards mubandanya cyangwa washobora kwandura kandi ntegereza kubandanya. Merci. Ndashima ku mazina yitwa Joris Nduwimana ndi umujene entrepreneur nkaba n'umunyeshuri wo muri Institut Universitaire des Sciences de la Santé et du Développement mu mfunyapfunyo bayitwa INISAD niga muri pharmacie bac 3 iri ngaha oui ego nkaba nkora umugambi wo gukora amambaraje asanzwe abora asubira amasashe mu ntumbero yo gukingira ibidukikije
gucrea akazi ku bandi bajene no gushirako valeur ku gushaka valeur ku giterwa cy'igitoke kuko twebwe dukoresha la matière première des déchets bananiers. Ego. Kuri kwa banana presa siporoje yache ni singo ingene beza. Bisoma ko ubwo urasha kwiha amanota tujemeje kubona ibo akabe cyangwa ibizati. Kubije wize kuca kurengana. Mu bisanzwe projet isanzwe ndiko ndayikora isanzwe iri kiramfasha nyene iranyinjiza amafaranga hama ku byo na presence navyo nibaza ko ndizera kabisa ko nzobandanya ndabyizera hama bimeze neza projet imeze neza kabisa ego. Light Awards wayumvise gute wabimenye gute ko ikatera kuzizo murakoze kuri ico kibazo. Light Awards je nayimenye biciye ku ma réseaux sociaux kuri Facebook ego niho naba intéressé hama nda completa formulaire haciye igihe mbona ndimo muri liste y'abazobandanya muri demi finale niyo mpamvu mbona umunsi ndi ngaha ego. Kubijyanye n'ubushomeri buri mu gihugu mwiteguye umugambi wanyu mwiteguye gufasha ikindi bushomeri buri mu gihugu? Ego merci kuri icyo kibazo. Nibaza ko igituma turiko turakora uyu mugambi ivyo biri mu ntumbero nyamukuru vy'uyu mugambi ni ukwironderera akazi twebwe nyene atawe turinze kuja kwazambira cyangwa gufukamira hanyuma nyene tubere umugisha abandi duhakaza abandi. Pour le moment projet dusanzwe dufise abakozi batandatu tuko turakorana ego. Nibaza ko turizera ko uko tuzotushaka kuja imbere tuzotera twongeramwo n'undi gwaruka komsa ya dufashe benshi bashobora. Igihe ndabibifurije mugabo muzoshika muto moca muhagarika kwamamaza umwaka ngo habuze financement. Oya ikintu ca mbere turizera kubandanya hama ikintu ca kabiri projet isanzwe yaratanguye kuja muri Light Award n'akaryo keza ko kumenya urugezo tugeze ko muri projet kumenya juste ukuntu projet yacu imeze n'ukuntu abantu bayibona no kuyimenyekanisha kandi sinibaza ko projet kutatorwa muri competition ntaho bisa no gufora projet isanzwe iri kirakora imbere y'ama competition dufise ihangiro n'ama competition atahari byo gukora juste ryo kwinjiza amafaranga no kurondera akazi urundi gwaruka. Murakoze namwe.